ntutangwe gukora content wiyumvira kuri monetization. Okay? Ntutangwe gukora content wiyumvira kuri monetization yaba kuri Facebook canke kuri YouTube. Aho zo uri kuragenda nabi. Izo bizotuma ugira ante urambirwa unabihebe kubera ko umufisi umutwe wose uri kuri monetization. Ariko ntibisigura ko naho turi kuriyumvira kuri monetization kuco yibagira. Oya, kora cyane kugira ngo uzoshike kuri iyo monetization. Okay? Reka tubabwire ikintu. Monetization none ni iki? Monetization ni amafaranga avuye muri mu ma video, ajya amafoto, ajya ama content ukora. Itakabiri, monetization ni ama promotion. 3 ni business zawe ukora. Okay? Niyo monetization. Okay? So rero kuri YouTube barabiki. Kuri YouTube baraba ababone cyangwa subscribers 1000, ama watch times 4,000. Donc baravye ama video yawe, ama content yawe mu mezi 12 no kuvuga umwaka. Ndetse na Google AdSense niho ucuronka, donc monetization ikiba bien. Kuri Facebook naho, kuri page Facebook naho baraba ababone 10,000 murabizi, sivyo? Bakaba baraba ama réel, ama in-stream ads, ama bonuses, subscription, ibyo byose biraguhemba. Donc mugabo akaba wakuje abajya amasaha 1,180 mu mezi atarenga 2, imisi 60. So rero monetization ni ino video ni ngufi cyane, ntabwo ndabarambira. Monetization ni igiti, hanyuma content ni imbuto. So rero tangura ubibe imbuto kugira ngo ushike kuri monetization. Kugira ngo igiti gikure utangura ukabiba imbuto. Sasa rero tangura ukore content zawe, ukore cyane, ukora ama partage, ukore content urawe nyine, content zituma abantu bagukunda bakaguma bakuraba kugira ngo uzoshike kuri ya monetization. Donc urabiba, uri kurarima. Okay? Tangura rero urime ureke kuguma wiyumvira monetization. Kora ama content menshi abantu bayakunde, hanyuma cyagiti gikure. Ariyo monetization ubona utangwa kujya ivyamwa byavuye kuri cyagiti, ariyo y'amafaranga utangura kurya. So ukeneye utuntu trike nk'utu, kurikirana na Star TV, ukore partage, commentaire, utibagiye gukora subscribe. Murakoze cyane.